Twandewe. Nitwa Rukende Pro kweli. Rukende Pro. Yego. Yego kweli. Rukende Gakende Pro. Urameze neza. Ndameze gose. Ndabona neza ko akora bamwita Peter Marangi. Niko ndarondera ubuzima n'ukuri. Yego. Usanzwe ukurikirana umuziki ariko. Yego. Na jewe burya ndumuririmbye gusa yego. Dushishiriza ko shadushizeho nitwo gusiga. Jewe ndimbo naririmbye yitwa Rukundo rwanje sugwa amajambo urukundo rwanje na nagombye kuvuga ati urukundo rwanje ni nyakuri kuko kumuriri nagombye kuvuga ati urukundo rwanje ni nyakuri mugabo kubi umuririmbyi arondera bijanye n'umudiho cyamvuga ati na kugira bijane bebumviriza genda gukunda iyo nkubonye biranka kwihangana ntashiduka umutima ugahinda kukumpevye no kwama mugahinda arukurimirije ijwi rya kanga ijwi ri je kweri kubera nye nariho nari nkivyinjiramwe ijwi sishobora kuri ebana kuri professional none wabihebeye iki jewe kuburyo je mvise imiziki 5 Kese lo bakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose Elma Love mwari mutade bukigwanda meze cool ndameze fresh so guys no munsi nagarutse kandi mu karere mu isite tuba turaganira n'abanyagihugu kugira ngo tuganire bimwe vyerekeye umuziki w'u Burundi bazi ko dukunda gukoramo kenshi ariko kandi ati ikiganiro kimeze gute turaganira turatanga abantu umwe wese avuge umuririmbyi canke abaririmbyi wowe bivanye n'abangana ariko ntiturenze 10 nuvuga ni top 10 y'abaririmbyi bakoze neza umuziki kera ariko no munsi batakiriko baravugwa mu karere bamwigira yuko basohora amahitirezi kahera hiyonya mitandao nizishike ngahanya mu karere turaza kubumva mumeze neza ariko yego twandewe nitwa Rukende Pro kweli Rukende Pro yego kweli Rukende Gakende Pro urameze neza ndameze gose ndabona neza ko akora bamwita Peter Marangi niko ndarondera ubuzima n'ukuri yego usanzwe ukurikirana umuziki ariko yego na jewe burya ndumuririmbye gusa yego dushishiriza ko shadushizeho nitwo gusiga jewe ndimbo naririmbye yitwa Rukundo rwanje sugwa amajambo urukundo rwanje na nagombye kuvuga ati urukundo rwanje ni nyakuri kuko kumuriri nagombye kuvuga ati urukundo rwanje ni nyakuri mugabo kubi umuririmbyi arondera bijanye n'umudiho cyamvuga ati na kugira bijane bebumviriza genda gukunda iyo nkubonye biranka kwihangana ntashiduka umutima ugahinda kukumpevye no kwama mugahinda arukurimirije ijwi rya kanga ijwi ri je kweri kubera nye nariho nari nkivyinjiramwe ijwi sishobora kuri ebana kuri professional none wabihebeye iki jewe kuburyo je mvise imiziki 5 yego ndi kumwe na Rukende Pro ariko kandi kurwanira ndi kumwe nande je ntwa Moise umeze neza ndashima vre ndabona Moise n'umuhungu atekereye cyane adakunda kuvuga cyane aya ndavuga vraiment ndavuga gusa nsanzwe nyene nimero kunyene wimereye uko nyene kuri ruhande ndafise nundi mushinga naye sava ça va bien umeze neza turacishako yo ni buke Yes nyuma yanje bro ko wampunzi ngo hano nawe tuyaga umeze neza yego meze neza ndabona muraryoye ko naje kubagendera no cyane yego cyane yes uno munsi rero naje kuvuga ati reka nje mu karere tuganire n'ababingwa bisarama bo mwisite bamwe bakunze bakurikiranira hafi umuziki batubwire neza umuririmbyi umwe wese arambwira nk'umuririmbyi swati umwe babiri cyangwa batatu bivana bo wumva baza mu mutwe wawe uzi ko bakuze umuziki neza kera bakavuma uno munsi batakivuma yego je umusani yitwa Bauden sina den Bauden kweri sinzo yagiye nahora numva ko yahora avumye kweri mu misi heza mugabo ubu sinzo yagiye haro nundi musani yarumandagara ni mugabo byariko biraza bitwa Obelix itararyaka nawe nyene siniko namumba mu misi ivyo ariko arakora sinzi yaraje abo nibo no banibuka kandi arabafana banje nkunda wewe ico wiyumvira wo ico bagituma batakara cyo bariki nkavuze ati niyumvire mbona umenga impamvu ikintu gituma ebana batari kwaragaragara cyo bariki jecho niho niyumvira ngani imvura ko bari covid iyo bituma batari kwaragaragara neza akajambo kamwe kuri abo baririmbyi bawe Bauden na Obelix tarajya akajambo nabasaba nuko bugaruka ku rubuga bagasubira bakaja ahantu habona tukababona bane hogoma baja ahantu nyene tutariko Obelix va muri uwo muco uje muri bwabo umwe itarajya nave mubwo buntu yarimwo aze tumubone ngaha
turamukunda twega abakunzi biwe. Yes Gakende. Yewe Yana ni turu yako sasa wewe mbya wowe usanzwe muri imvirazi benshi nambiye sasa mbye umbwira banga. Ego je ndakubwira babiri. Ego je ngomba umuririmbyi mumbwira aho yagiye yitwa Sariji. Yo Sariji yo nuze nkuru yiwe Sariji. Naravyumvise mugabo abamenyesha makuru ntibaguma batubwira ivyiwe ego narumvise bagira ikiganiro ngo yaragize ingorane aja muri Tanzania baramubura mugabo sinzi irengero. Sariji ushaka kuruno mwanya baramutoye mugabo ikibazo ntikiraja ku murongo ariko peut-être imyanizo bikora ikiza nuko akiri muzima. Niho yari wa mbere wa kabiri ni Sayero sinzi ivyiwe ndazi yuko batanguranye kuva kera na bafizo basatubi bararirimba indirimbo kera nyene nuko umuyizi yaravuze Paudeni bose baririmba kwisi hari beshe Paudeni turamuzi ntazigera hera Paudeni nukuri abo bose ntuzi yo bagiye ndabakeneye abo baririmbyi baswe bigaragaze kurubuka tubabone kweri nta wundi wa gatatu nawe nfose siko musanisi nawajua wengi uwundi nukuri noba ngomba Mukombozi ego naramwumvise ko yaje n'indimbo shasha arakubita nziza nukuri n'ikiganiro kuri Facebook na mandaba nihiganwa ariko riraba ego niwo nyine warushaka ego Mukombozi ndakene kumubona mu maso swe kumubona ndamubona iwacu Gitega ego ariko arakubita kweri ntaryoherwa akajama ka message kuri Sayero na ntuzenye na Sariji na Sariji ego novuga yuko aga message kanyuma na utanga je ngomba kweri ntumufani kuva je n'ubusani nabwinjiyemo kubera Sariji umunyagitega wacu ducisiza wasanuka twe kuri ka Sariji ya ndirimbo yiwe ivuga ati iyo buri kurajahiye wibukiye wavuye yebagaye ebe Sariji garuka n'ukuri kwa Mungu turagukumbuye yego kisa kangaruke kandi hariya ku ruhande ku mushinga ntaye wanje nawe nyene tuyagi nawe nyambwire abiwe yibuka turazi neza ko abakazi baragakurikira baza ticha muri imbi wanje nakundi ari nakaragiye jewe nitwa Maniambona Etienne bakaba banahazira nzungu mwarabu wako ari umwarabu ni mwarabu kabisa ama jewe umuririmbyi niyumvamwo nkunda niyo mwongere araririmba indirimbo nziza hanini zishimikiye zirimo impanuro nziza kandi zimeze neza vraiment uwundi wanotakibona ninde mu muziki uwundi ni Yoya Jamal Yoya sinawe nyene sindamubona vraiment yego aho nibo bonye nuronse abo nibo je niyumvamo cyane gose kuko hari indirimbo umuntu ashaka kuririmba ukumva impanuro ukumva ati iyi ndirimbo irafitiye akanovera yego hajyanya we mu muziki apari yo kumviriza ingoma yo kitambika uraza gutamba akaziki uragatamba cyanke je ndumviriza gusa je ndumviriza hama nkumva impanuro zirimwo nkumva n'akanovera ati kumbura uyu muntu kuri aya majambo yashatse gukebura abana kugira bagira icyo bikebutse ibintu nk'ivyo umuziki uravye umuziki wa kera egera hano ikibazo mu kinyishura mwese umwe atanga ivyumviro vyiwe muravye umuziki wa kera ingene wakogwa cyagiye cha 2010 2009 cyagiye cha bakidumu ingene umuziki warumeze n'ingene umuziki uno munsi uri kurakogwa mbona uko itandukano riri hebe kubera atari bici imbere canke hari ibintu vyiza vyavuyemo hajamwe bibi canke hari bibi vyavuyemo hajamwe vyiza uko ndayibona jewe abaririmbyo buno munsi n'abaririmbyo mu misi heze abo mu myaka iheze baririmba indirimbo kumva ko irifisa akanovera hari impanuro nziza zo kuyitsitso nawe ukumva ati kweri uyu muntu yari yakoresheje ubwenge ariyumvira nayo buno munsi no kupumbagura ingoma w'imidiho basha urumva rero ko zimwe bita amapiano ahubwo indirimbo zino munsi zisigaye ziyobeye kweri umva ngo imidiho gusa ngumva ngo ni indirimbo bro nawe ico kintu kivuze kwiki ujewe cyo nabivuga ko ubu turi mitirambere rishasha kera bari bafise ukuntu baririmba n'ubu bafise ukuntu baririmba kuba turavye n'ukuntu ibintu bigenda birahindagurika je sinovuga ko muziki uno munsi baririmba nabi nivyo bihe tugezemwo byo kuririmba uramwumvisha mugenzi wawe sinovuga ko baririmba nabi bire mu muziki je ndawukunda kandi nawutamba navuga yuko ari bukebuke ni bukebuke ngo birashameze neza kuri wowe nawe usanzwe uri n'umusani jewe kweri ego kera bararirimba kweri ego je nametangwe kumenya umuziki
numva ba Fizo ba Kidumu babo bose nukuri baniyo mwungere ntuko ubabivuze mugabo umuntu kumwaka ugenda ubuhinga bugenda burahinduka uririmba ivy'abantu nyene urumva basanzwe iyo ntuze ukumwaka ugenda urumva ni kugenda uhindura bajana nibihe ejo ikumuririmbyi yumvise aririmba na waraba kungene azarahindura kweri je sinavuga kweri ngo ntuko avuze ngo abo barapumpagura ahubwo ibihe kera waruzi nabigeme barambara kweri zigera ku maguru ariko uno munsi urasanga umwigeme yambaye izigera nga kuko ibihe biza birahinduka n'umuziki rero nuko nyene umuziki nuko nyene ba MB data na bafizo barimba kera iso style ya kera bagenderamwe ubu so style urazi no kwambara uko bambara intuze nyingera ngaha yayipana urumva urushati rugera inkofera gacha kubita kwa kunduku ntabariri we kera urabibona uravye n'amafoto nyene bahagarara ubu re nuko nubu ubu usiko nuko bambara baramba uko kwibihe bigenda biragenda niko bahindura style be n'umuziki wubu sinovuga ati ngo bakora nabi barakora neza uko ibihe bigenda iko bahindura kandi bagakora neza kweri jewe sivuga ngo baririmba nabi uko ibihe bigenda cyambu sinzi waririmbye ngo ibihe bindi ntuzenye ibihe bindi bigahinduka urumva masterende muri master music ni ntuko basino bifata ibihe bigenda birahinduka. Yes bro, wumvise bavuze ngo ibihe bigenda birahinduka nawe bavuze ati hagi muziki wa kanovera nawo urakenewe. Sasa ivuga tuvangahanya dutahuye ko twese twofatira ku kintu kimwe. Kimwe numvise ko bagenzi bavuga ko ibihe bihinduka ati bagenda bazana nibigezweho. Ariko umuntu uko ari kose akaraba. None ese iyi ndirimbo ko ndiko ndayiririmba bimeze gute? Hariho abatari bake baraba ati iyi ndirimbo nta majambo tuvuge y'akanovera arimo y'impanuro hanini n'impanuro kuko ubuyumvije wese akagira agajambo ushizemwo gashobora kumva kohindura umuntu canke kagatuma ko mukwega kakamukwegera kuyikunda kandi nkuko yavuye ati niyambaro ati uburyo bamwe bambara zigera hati kera bambara zigera hariya uburyo kera niho bambara neza kera niho bambara neza bambara neza gute kuko umwe wese yambaye zimukwiye umva zigera ku birenge urazi imico ya kera kwanza myiza ahiye tuvuze imico ya kera tushaka cyagiye cy'ububindo cyagiye umuntu yavuga gusanga hano aho no kera none we yagiye batabaye ko bambara na kimwe gusa ibihe bya kera kuvuga kera umwe wese avuga kera hiwe uvuga kera hiwawe nje ndivuga kera hiwanje na ivyo uwo mwanya w'ico gihe cy'ububindo naho sikera hanje je nasanze hararenganye braza wumvise ngena vuze ngo byo ari byose bahakuye message tu nawe we nawe ukavuga ati kutamba reka tujaye nibi jewe nshuro vuga ego ibihe soba ngo twarataye agaciro ngo kubera ngo bambara nguzigera ngo komavye canke he kubisanzwe bajana nibihe nkuko nabivutse ubwa mbere bajana nibihe nico gituma rero ubona n'umuziki rero bashobora kujana nibihe baravye ukuntu ibintu biko biragenda mu imyaka yes uno munsi akaririmbo ufise kunda ku murimvyi mu Burundi nakavuga ati akavrema ndakumvise bana ndaruhuka umutima je nk'indirimbo ya mbere nkunda ubu ndakora indirimbo ya batubwiye yitwa gute vuga nzoduga dushishiriza ko muzi batubwiye haravuga iti umufana wanje yandirimbe ho ndaziganira akiraba tu yego bavuga ati nivya nkagose mama nzoduga nivya nkagose mama nzoduga nivya nkagose mama nzoduga nakarenda gukumbuye aho karimo vraiment ndakomise karashika ku mutima uraryoherwa cyane yego arantimba na cyane cyane yes brother nawe rero kugira ngo turangize nawe umbwire no musi ndirimbo wemera kuruka izindi indirimbo nemera
ndakunda indirimbo n'ukuri ya Chris Busy ivuga gute? Chris Busy indirimbo je nkunda kweri sino yibuka mugabo je ndaba indirimbo ukunda abantu yibonye ni indirimbo yakoze na n'umuririmbyi yitwa Shebe Romantique w'Igitega. Yoni oya cyamvuga mu zubi kurumviriza zimwe zuvuga ati hanya vraiment baraturuhura. Kuko somva yuko arandi kuko sindamuheruka ku rubuga. Mu buheruka hariho abafize ko arakora basabye ko arakora abandi ariko arakora ba Double J ba Oleg bande ba Oleg ba ntuzenye bose. Hari indirimbo nkunda ivuga ati birancanze umusani wanje biramucanze nakese runo munsi karabaye reka nigire shaka umuntu waka message ku muntu wa message nziza n'abanyera karimbo ka message akunda kuruta izindi. Jewe ndakunda indirimbo ya niyo mwongere ivuga ati kera iyo ugeze ingozi waba wamaze kwinjira dushizeho naho nyine egarashari haba mu makungu naho nyine bati yo mu Burundi baracyankuye barashari makarimbo kiwanje kwera kimwe umudiho tuvuge ritime yayo ukwiza kose nuko nyine tuyumve gusa yuko yaje tukavibururi tugashika ingozi aho sinagutanguriye yaho cyo byibuka rero cyo Jesu bakunzi ba Ashali TV twari mu ibarabara twari mu rugo twari mu isite ndetse turi mu gihugu ciza igihugu cy'amata n'ubuki n'u Burundi sahandi ni ku mutima wa Afrika turiko turayaga n'abanyagihugu biwacu batubwira ingene bafata umuziki bamwe baravuga ati dukunda message abana babo ati tujaye nibihe dutambe niko bimeze ariko kandi tubibutse neza yuko ata muziki nta mahoro ata muziki abantu ntibonywanya kuko n'abari mu kabari bayagira ku karirimbo bagatamba bakaryoherwa niko bimeze yes kurikirana Ashali TV turabakunda cyane tubashimire kwa mwaduhaye akaye namwe turabashimiye kandi karibu tena muze muratu ibiganiro kugira tuze turiyibukanya kahise na kazoza kugira ibintu bigende neza tubeho neza mu mahoro ego bro nawe mwakoze cyane yego murakoze namwe kuza kutugendera turabakengurike cyane nejo muzogaruke tumenyeshanye ukuntu tugenda turakura umuziki no kuntu twokwiteza imbere mu muziki. Asante sana wazee.